Sari bakunze ba Tarisisi Hope Minister ndabaramukije mugire aho muba mwubahwe nkuko mubona kuri kamera turafise umutumire udasanzwe umutumire ntago nashima kumuvuga uko yitwa amazina yiwe reka tangure yidondora abwira abakunzi ba Tarisisi Hope Minister ninde ni muntu ki ese kuki ari ngaha ahari kuzihemva hama ku mazina yanje nitwa Nizigama Florence nkaba ndumutumire naje ngaha nitavya kamo ka Chanceline yifuje ko noba ngaha dufatane n'aba bantu mubona mwicaye ngaha ifuvye n'abafakazi niho rero ndi ngaha rero naje kwifatananya nabo kuko wari kure yambwiye ati ko nari hagufi hambere naje namubere. Okay, agira ati ni Chanceline yambari ati uraze gusimbira harya hantu haza kubera uru rubanza uhambere umvugire ijambo kira noneho ngo ni kure y'amaso ariko si kure y'umutima ubwo mutima wa Chanceline uri ngaha niko ndavyibaza uko biri kose mu gihe azoba ari kuraba ino interview azogerageza kugira icavuze rekana cyane byo yanditse no muri comment akagira icavuze hari beshi baraba kandi bakumva araryohewe hama ntabwo ugeze bibwira abakunzi ba Tarisisi Hope Minister amazina yawe watangura wivuga izina hama nutakoza akakumenya nejo mwohura ati wow ndi ku mazina yanje je nitwa Nizigama Florence niko nitwa niyo mazina yanje Nizigama Florence Nizigama Florence ni muntu ki uri umumama umukobwa urubatse cyane urubatse yo je ndi umumama natewe iteka n'Imana ndubase ndafise umutware ego uri ngaha narabye ibyo bikorera ngaha nabishimye kandi bivuye ku mutima ese nkawe barabye ibyo byabaye ngaha nicyo bivugaho nakaye kamubokera umuntu wo kwiyumvira akagira umutima nk'uwa Chanceline yaba ari hanze y'igihugu yoba ari mu gihugu indani nukuri ibintu je nabonye ngaha ni ibintu biteye igomwe cyane ni ibintu ntovuga n'Imana iri mu ijuru ndibaza abamarayika bariko barabirorera baraba bavuga ati nukuri uyu muntu akwiye kongerwa inshuro nk'ijana kuvyafise ico novuga iyaba mu Burundi abari mu mahanga abarundi bari mu mahanga bari mu Burundi iyo bari bafise umutima nk'uwa Chanceline ijuru ryobaye hagufi ijuru ryobaye hafi kuko ndiko ndaraba n'ukuri urabona abantu ko bangana ngaha yavuze ati reka ndabe imfuvyi reka ndabe abafakazi ndabicarike hamwe dusangirire hamwe n'umutima w'urukundo kuko si vya bose urabona ukuntu tungana nk'ubu uyabari nk'abantu bari hanze cyangwa mu gihugu bafise uburyo akavuga ati naje waje nzokoranya nkaba undi nzokoranya nkaba ndabafasha ibi ndabaha ibi mbega ubona ibintu bituba byiza cyane ngaha mu gihugu cyacu ibyo uvuze nibyo France nkuko bivuga nibyo nabantu bacyafise umutima nk'uyu ariko twese dukwiye kugira urukundo kuko nimba waragize ucuronka ntaco waguriye Imana ni byiza gusagura kuri bagenzi batagize icyo baronka hama Nizigama France ndashaka kubaza kandi kabazo kamatsiko ndabona umenga ni ku hotel iyi nzu ndi kurambona umenga imeze nk'ihoteli ni inyubakwa ibamo abantu cyangwa kimwe n'uburaro ndashaka umbwira akantu kamwe hantu umwanya n'umwanya mpasimbira cyari hari umuntu mbajije nzogere kuntu mpamusigurira je hancanze nabonye gusa habereye iyi minsi mikoro ko sinzi ni hantu ki hakorerwa ibiki hantu urumva umuntu akotesha ashaka twebwe vraiment twashatse kugira umunsi mukuru ngaha urumva
nyamba ari hoteli nyamba ari iki kubera umuntu agira umutima ashaka vraiment twashimye gukorera ngaha nyene kurabona ko haguze twahakotesheje ko nubwo gusumira nanje mu matwi yaransumiye numva ko ari ku hoteli imwe hari n'uburaro ese iyi hoteli niba atari ibanga yoba ari yande hamwe umuntu yogira gutya akaza kuharara akavuga ati nje ku hoteli yuyu cankuyu namatsiko mfise kandi ubimbwiwe bukoze iyi hoteli ni ya Chanceline ni iwiwe yego ni iwe kabisa wow ntibumva byiza cyane iki ni ikintu cyiza aba yakoze ari nayo mpamvu mu buryo bwo twavugamo ko iyi hoteli ari iya Chanceline ni igikorwa cyiza kubera abaza bamugana bakafata ikiruhuko ngaha mu hoteli urumva hamwe yakuye abinjije babagaruye ya migisha yavuye hahandi igasubira handi niyo mpamvu nari nkubaje tese ni hoteli ni inzi isanzwe ni biki ni mu buryo bwo kumushimira nanje ndumva ko no mushimira kubera ko ikintu yakoze ni ikintu kizima kandi umwe n'uyundi kiyumvire tugafashanya buri muntu wese n'inzara yemwe yocika hari wavuze hari umuntu numvise avuga hari umuntu uvise avuga umucero ushitse kuri 3 ngo 5 nibyo uri kuri 3 ariko hari n'uri kusuma nta kimubwiye hari no kusuma bitamworohera wewe wobivuga iki Cyo mvuga vraiment mvuga ati ni byiza ni igikorwa cyiza kuko ni benshi baronga amafaranga ntihagire n'umwe bayahako barunze mu mabanki yuzuye ariko abonye nawe nikora ngaho adashobora no kumubwira ati tora n'igihumbi adashobora kuvuga ati tora n'atanu cyangwa ni benshi bafise imiryango itunze ifise ibintu vyuzuye adashobora kuvuga ati tora na demi ibihumbi 2 cyangwa 5 ugaburira umwana ku munsi umwe wewe ko yiyumvira akavuga ati jewe ayo ndonse nzoza ndayasangira n'abanaho nikora ivyo ninjije nzoza ndabisangira n'abadafise cyangwa ifuvye n'abafakazi nukuri ni igikorwa cyiza cyane ahubwo jewe nterakamuvuga ati n'abandi bamere nkawe kabisa baze barasabikanya kuko niho igihugu cyacu cyo baciza cyo kiba cyagihugu cy'amata n'ubuki bakaza baribuka bato bari ku rwego rwo hasi cyo bavyiza cyane gusomba nkuko mwayibonye ni kuri Chanceline Star Minister reka dutangure tunaheraheza twatanguye twifuriza umwaka musha muhire abarundi n'abarundi kazi abari mu gihugu n'abahanze sinzi uyu mutima rero Chanceline yagize nukuri nanjye ndamukengurukiye hama tumushyira mu biganza by'Imana Imana imubone imwongerere imushirire imusubiriza aho yakuye kuko ngo iyo udatanga nawe ntuhabwa reka tugushimire twongere dushimire n'abakunzi ba Chanceline Star Minister barabye cyo kiganiro hama kumbuye twongera gukira ndibaza ko tuzokuronka ahubwo je waciye mu jabo ari byo narebwa navuge je nterakamo ngira abarundi bari mu gihugu n'abari hanze bagira umutima w'urukundo kuko iyo umaze gufa ntabwo uzokora ibyiza wamaze gufa kuko n'ijambo ry'Imana rivuga riti iyo uhaye umworo ubuguranye Imana Bibiliya biranditse iyo uhaye umworo ubuguranye Imana abantu bafise ibintu byinshi ukuntu bateraka bari bakwiye kuba bapunguza nyamba afise kubera iki batanga ikigura 10 kugira Imana nawe yihereza ibyayo iyo ufise rero fo kuvuga ati reka ntange kigira 10 hanyuma ayandi fate fashisha bora kuko iyo uri kurabiba mwisi uburi kurandikisha ari muri Bibiliya ari umuntu yitwa Dorcas yari umuntu w'umukene yashonera ifuvye n'abafakazi impuzu yarafuye amaze gufa abafakazi baragiye n'ifuvye n'abana nikora imbere y'imva yo bararira bavuga ati byuka kubera ibikorwa byiza yakoze ku isi yaciye azuka ubwo nyene nubona ico utanze uhaye umukene icyo utanze uhaye umufakazi cyangwa ifuvye n'ubutaye hajya uburiko uragurana Imana kuko ejo uzoronga ibyo wishyuza ku Mana
Imana iziguma yandika ariko iyo ufise ibintu ukaguma ubarama ku ntebe urya uryoherwa utamba utibuka wa wundi wo hasi niyo baze yuko hajya uba uri kuragira iki uri kuragira ibintu byiza hajya uba uri kuragira urufu kabisa nabo uri kuragira ariko wibusa ujya mu kene wa Nyarucari hajya vraiment uba uri kurabiba nukuri byiza icyo nokangurira abantu bafise ibintu bari bakiye kuza bapunga afise nk'ibumba amajana 2 akavuga ati reka mfate 10,000 ngene nguri ibiro 15 canke 3 mbone ujya muntu ndamuheta urugendo uteke hajya umugaburiye rimwe gusa agateka mu nkono hajya agiye kubisengera avuga ati Imana wakoze n'imigisha gusa bariko aragira iki aguhezagira ugasanga Imana igwaye kuramba igwaye amagara meza iguye kuzorangiza neza igiye kuzoguha ubwami bw'ijuru iguye kuzoguha kunesha intambara nukuri dukore nk'ivyo Chanceline ariko arakora akana karoro keza ariko arerekana tugira umutima nka Chanceline bana umufisi ibintu muri hanze bana umufisi ibintu muri mu Burundi tugira umutima w'urukundo fise byinshi fata umuriyoni genda ugure stock y'umuceri ibiharage genda mu kumitumba guri ibintu hereza abana nikora bateke n'indwi imwe gereza abantu bateke n'imisibiri nukuri vraiment iyo niyo paradizo nandi paradizo izoboneka tariyo so murakoze reka tugushimire kandi urakoze cyane nawe Imana nawe iguhezagire. Congratulations, you're a